Ni wabona umuntu ashitse ku ntambwe nziza muri Afrika, uzumenye yuko uwo muntu yagwanye, uzumenye yuko uwo muntu yaciye muri vyinshi, uzumenye yuko uwo muntu yakomeye agakora nk'intare kugira ngo ashobore gushika kuri iyo ntambwe. Muri Afrika iyo uteye imbere barakugwanya, ariko ahandi iyo bikugoye baragufasha bakakuduza. Vyerekana yuko muri Afrika bigutwara inguvu nyinshi kugira ngo uzoshike kwiterambere. Niwabona umuntu muri Afrika ateye imbere, uzumenye yuko uwo muntu yagwanye intambara nini cyane, kubera ko hari n'abashobora kukwanka, n'abashobora kukuvuga nabi, atakindi baguhora gusa, ariko biyumvira ko uriko urabaterana imbere. Iyo niyo ntambara muri Afrika twama tugwana kugira ngo dushobore kubaho, ngo dushobore gutera intambwe, ngo dushobore kubaka imiryango, ngo dushobore kugira aho dushitse.